nkuko muhejeje kubibona twariko turabisikanya na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere mushasha aherutse kugengwa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Hanyuma mu ma dossier canke twovuga ibikorwa bikuru tumusigaranye. Iki gikorwa ca mbere twohera ko tuvuga ko kimurikira byose ni igikorwa kijanye no gutunganya neza kugira ngo ibikorwa vya leta canke ibikorwa by'igihugu ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi, mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze, ico twokwita digitalisation. Ni igikorwa gihambaye kugira ngo dushobore gutera intambwe, dushobore kuba twokora mu buhinga bwa none, barya bahora banebwa abandi bakanyuruza, abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza. Ivyo rero ni nk'igikorwa rusangi ku bushikiranganje bwose kiriko kirihutishwa cyane. Igikorwa gikurikira ni igikorwa kijanye n'ivy'intwaro, aho hariho umugambi wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu. Biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abene gihugu, haba no mu kuduza umwimbo mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga. Ico naco ni igikorwa kigira kabiri twovuga muri rusangi. Igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu mu bijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira, ntihagire ubusumbasumbane busubira kwigaragaza kandi bikurikiranwe neza, ntihabemwo wandya wangura. Ico gikorwa kigeze kure ariko kirasaba guherekezwa kugira ngo kigende neza. Ico twona gifatanya n'igikorwa kijanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru, nk'uko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko, kandi n'abakukurutse kera nabo nyene ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo. Tworangiriza ku gikorwa kijanye muri rusange no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ico naco ni kiragishinga inzego n'abarongoye inzego, biri mu bisata byinshi. Rero twaronse akaryo ko kumucira ku mayange ivyihuta n'ivyo gushira imbere y'ibindi. Mu ncamake twovuga izo ntambuko zine ziza zikubirwamwo ibindi bikorwa byinshi bijejwe umuntu arongoye leta y'igihugu, arongoye guverinoma y'igihugu kugira ngo ashobore kuba yotunganya ibikorwa neza na politike z'igihugu zose.